Mi jina langu ni Ndaisenga Edson. Mi nafaka tu. Hoi hoi boygard na hana day bongo bongo banzu baze chupia wazungu watazira kama mfraji. Sikia band boy is music. Anaweza kaongea kitu gani? Chawa watoto wa Kiteranyi, City Muramvya Jazz, Kiteranyi Jazz, wose warawazi. Nawe ongea peti. Yes, kubakunzi ba Iwacu Top TV twongeye twabonanye impano si imwe si zibiri. Hari abantu benshi bafise impano zitandukanye kandi zose ziba zikeneye kumenyekana kugira ngo zitezwe imbere. Twebwe twariyemeje kuja imbere muri uru rugamba kugira ngo dufate izo mpano zitazwi tuziduze zigere hejuru, abantu bazimenye, abafise umutima bashobore kuzifasha, kuko ingabirano y'umuntu nibwo buzima bwiwe. Jewe nitwa LG the Survivor canke Lamparo. Ikiganiro ni Boost Your Talent. Nkuko rero mubibona muri Boost Your Talent, uno munsi twafashe urugendo tuva ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga dushika muri commune Giteranyi. Tuhasanze impano nyinshi, twaganiriye n'abanyamuziki, twaganiriye n'abakinyi ba sinema, twaganiriye n'abategetsi batandukanye, aho batubwiye ishusho n'ivyifuzo kuri komino yabo. Muri uyu mwanya rero turi kumwe n'umwe mu basanzwe bakina ireresi yo mu bwoko bwa comedy. Yo bro, bakwita gute? Mi jina langu ni Ndaisenga Edson. Mi nafaka tu. Hoi hoi boygard na hana day bongo bongo banzu baze chupia wazungu watazira kama mfraji. Sikia band boy is music. Anaweza kaongea kitu gani? Chawa watoto wa Kiteranyi, City Muramvya Jazz, Kiteranyi Jazz, wose warawazi. Nawe ongea peti. Yes, ngira ngo mwamubonye. Tukimenyana twebwe twamumenye nk'umukinyi wa comedy, ariko murumva yuko impano zimurimwe ari nyinshi. Asanzwe ari n'umuririmbyi. Bro, uri umukinyi wa comedy? Mi jendo umukinyi wo kuri gutamba umuziki wonyene gusa no gukora. Yes, gukora navyo nyene n'ingabirano, kuko hariho n'abantu bafise amaboko ariko badashaka gukora. Bazuvunira ko gohe abo bantu nabo batazi gukora, barakora gusa bigereranye. Mugabo reka bicare hasi, abadakora n'abakora babandanye bakora. Ati wewe uri umudanser bro, uri umudanser? Mi jina langu niko mdanser. Danser wapa Giteranyi? Wapa Giteranyi. Tena uko msanii? Mi niko msanii, wananitwa Bantu Boy. Bantu Boy wa Giteranyi Jazz, Muramvya Jazz. Yes, ngo bamwita Bantu Boy wa Giteranyi wa Muramvya Jazz. Bro, ngiye kukubwira akajambo umfashe ukansubiriye. Muri ready? Ni ready. Vuga uti gwagwana gwagwasa kuraba ko gwahiye. Gwagwana gwagwasa wabonye ko gwahiye. Yes. Tipe subiramo vuga uti gwagwana gwagwasa kuraba ko gwahiye. Gwagwana gwagwasa kura gwabayo gwahiye, waravye ko gwahiye. Yes, my bro. Ora tweza cyane. Mbwira subiriramo uvuga ijambo. Bwira abantu bariko bararaba Iwacu Top TV, televiziyo yitwa Iwacu Top TV. Wabwira uti abantu mwese muraba Iwacu Top TV, muze muribuka kugira subscribe. Naba muri kamera banza usubiriremo kidogo. Babwire uti abantu nze navuga usubiramwo bantu mwese muraba Iwacu Top TV. Muraba Iwacu Top TV. Za muribuka kugira subscribe. Muze muribuka kugira East Price.
Yes, ati zamuribuka kugira subscribe. Zamuribuka kugira Instaprice. Yes, yes. Gira ngo mwumvise bamwita Bantu Boy. My bro, turacabandanya twiganirira tunaturiye ubuzima bwo ngaha mu Giteranyi ubona gute? Ubuzima bwo ngaha buragoye cyane gose. Ubuzima kubera bugoye, burya amahera ntiyagoye, biragoye cyane gose. Kubera udakoze ntukajye. Niko bavuga ngaha mu Giteranyi. Gusa hari ikintu kitugora, amafaranga yonyene kwihiti kwitimba nkuku cyangwa iki. Twebwe ikintu kitugora na mahera yonyene nitimba cyangwa iki nkuku. Point interrogation cishira ko nakaburungu nkuku. Sawa. Yes, ngira ngo mwamwumvise mtipe turiko turaganira niyorosha ibintu kabisa. Ati jewe ndose agatimba ku maflow nkuku ibintu bizogenda neza. Bro, nga muri ku mupaka wo Rwanda na Tanzania. Mu bisanzwe ku mipaka ubuzima buba bworosha, ariko muri iki gihe twaratewe n'indwara yitwa coronavirus. Subiramwo uti coronavirus. Virus. Abwira abantu birinde coronavirus. Mu byo mukora byose mwibuke kwirinda COVID-19. Mwirinde coronavirus. Nakantu kihiti. Coronavirus. Nakantu kihita ariko uratwa ari ingwara. Ni ingwara n'umwaku nitimba. Umwaku. Turabizi yuko ari umwaku wakanyuma nkuku. Nzonyo. Ako kantu takazi yuko ari coronavirus n'umwanda mukuru nkuku. Ucishira ko nakaburungu. Ako kantu katagiye ko biba biheze. Yes, abakunzi ba Iwacu Top TV ngira ngo mwamubonye mtipe kabisa niyorosha ibintu. Numwe mu bantu ikiganiro ciwe kigiye kuba kirekire cyane kubera ko aratweza kabisa no muvugo yiwe urumva yuko ari umukomedie. Bro, subiramwo ati je umukomedie. Je umukomedie wa hapa Giteranyi. Na watu wa hapa Giteranyi wanishanijua. Kaju niko wa mpakani. Lakini wananifahamu kama niko wa hapa Giteranyi. Na sisi tunakosa vitu vikali sana. Hakuna manta, hakuna manini. Tutafanya nini sana? Na sisi hapa barabarani tunatembea vumbi jingi sana. Vitu vikali hatuvionagi. Una sasa tufanye nini sasa? Pumzika kidogo peti. Ati pumzika kidogo peti, ariko kandi hari akantu k'ubwenga avuze ati twokora ikinga mu Giteranyi mu gihe nta matara dufise, nta mazi dufise, raba nibarabara nitugira. Gira ico wisabiye leta. Nanjye ico no kwisabiye leta, nshaka yuko twotera imbere tugaronka amatara, amazi kwihiti, natwe tukaza turibora tukamera nk'abandi. Ngaha mu Giteranyi tukamera nk'abandi kubera natwe naco twifashishije nkuku. Reka natwe baturondera ivyo bintu, yamba bizokunda yamba bitazokunda tuzomenya ihiti izohaba mu nyuma yavyo. None ga bro, kuvuga ko ibintu bimeze nabi nkaba ndakubona ufite dread nziza cyane, kandi dread ni kimwe mu bintu bisaba akanoti kugira zigume zisa neza gutya. Amahera gukora izi dread ava hehe? Cyamahera gukora izi dread ni ibintu niyumviriye, ndabivyigirira je ubwanje nyene ndavyigirira. Nta n'umuntu yanyiyumviriye ngo azinkorere, nije navyiyumviriye ubwanje ndavyiyumvira. None kugira ngo izi dread zawe zigume zisa neza akabagushiramwo nakaye? Je ikintu nkoresha nakantu ko kurotira amahera k'ibihumbi 2 ugura amavuta nkuku umaze kuyagura ibihumbi 2 ukaca ubigenza neza, derede zawe zikaguma zisa neza zirabura, gusa ntizirabura sigose cyane. Bro, usanzwe ukora akahe kazi? Je akazi nkora je ndi umukarani kwihiti. Uri umukarani, ubukarani ubona bugutunze, amahera ukura mu bukarani ubona gufasha kubaho? Jewe akazi nkora karankwiye, mugabo nawe kankwiye nikankwiriye neza, nonahindura nakandi nkuku bikunze no gahindura, imani bikunze nkagahindura
bikagenda neza mugabo akazi ndiko ubu k'igikarani ntikankwiriye neza. Yes, abakunzi ba Iwacu Top TV ngira ngo mwumvise ivyiyumviro vyiwe n'umutipe kabisa twenza tugiranye ikiganiro ciza. Gira ico wisabiye abantu baraba Iwacu Top TV, abantu bakunda gushigikira impano, gira ico bisabiye. Nanjye ico no bisabiye nibatera imbere baduteza imbere baze baratuyagira umuziki turonke impano y'umuziki ngaha mu giteranyi hamwe buri weekend tudazikosa muziki. Yes, kandi ngira ngo mwamwumvise n'umukunzi wa music. Ikiganiro tugiranye n'uyu mutipe nakirangiriye, ariko kandi turacari kumwe n'abandi abanyempano ni benshi ngaha. Hari uwundi mutipe tugiye kuvugana. Bro, uratangura wibwira abantu. Yego nta ngorane, jewe amazina yiwanje abavyeyi bantaziriye banyitaniye ingwanira Pacifique, ariko jewe kw'izina ry'iwanje bivanye n'ivyo nshaka kuzoshikako banyita Honest Peace. Usanzwe witwa n'ingwanira Pacifique ariko warahinduye witwa Honest Peace, kubera iki wahinduye amazina abavyeyi bakwisema bro? Oya sukurihindura, Pacifique mu majambo make bisigura umuntu w'amanyamahoro, kandi Peace muratabura kara amahoro, Honest naho ni nk'umuntu w'imvuga kuri. Mu yandi majambo wewe urimvuga kuri dasanzwe. Je ndi imvuga kuri y'amahoro. Sawa, ugiye kutubwira rero, ugiye kutubwira amwe mu mabanga twari dukeneye kumenya, kubera ko uri imvuga kuri. Ubuzima bwo ngaha mu giteranyi ubona bwifashe gute? Buroroshe, muroroherezwa? Oya, ubuzima bwo ngaha buragoye kweri, kubera hari ibyo n'umuntu aba ashaka gukora mugaka batoro nkabikorera. Nk'ibiki? Nko ngaha mu giteranyi nta studio hari, nta ma interview batanga kugira umuntu yumvira igitekerezo awe fise. Urumva hari igihe umuntu avukana impano akarisazana akarinda yipfana, bitewe n'izo ngingo nyene, kubera nta kintu gihari ngaha, nta studio hari, nta n'amahope talent twavuga ati tugiye gukoreramwo kugira uburinyegejeho umuntu nyene acaba aribereyeho ko nyene bisanzwe. Impano yawe ni iyihe? Iyo kuririmba. Twagiye. Reka ndababwira ukuri. No. Umuririmbyi ntagara ngo reka ndababwira ukuri, ifate nk'umuririmbyi. Sawa, reka ndababwira ukuri. Turabana kamera. Reka ndababwira ukuri. Mwibuka gusaba ariko nimwibuka gushima, ho muri hose muze mwibuka gushima Imana yutana isavyira naguha. Harabambabaza ndabaca ko bidoga ngo mugenzi wabo yarateye intambwe carabibagira. Namwe ico ndabasavye manuro ndabahaye, mureke kwidoga, mureke imihari mukorana inguvu mushike kwigetera mbere, ariko ndi muto sindi gito. Harabarara mu nzu abandi baraye mu ishamba, harabaronka ivyo bajya abandi bakarya umuyaga. Wumva ukomeye shimira Imana kuko niyo tugwanirira kw'isi y'abanyakibi. Yes, Imana niyo vyose, niyo itugwanirira kuri iyi si y'abanyakibi. Nimburonka ivyo urara ufunguye shimira Imana, kuko hariho abafungura umuyaga. Iyo ni message idasanzwe mani. Iyo mistari niwe wayiyandikiye? Je nije nayandikiye. Kugeza kuri uyu mwanya tuvugana use indirimbo zingana? Tohoye zose nizanditse. Zose zihereye mu gitabo? Zihereye mu gitabo nyene kubera uburyo buke. Tugiye kuraba muri kamera. Abantu bakurikirana Iwacu Top TV ni benshi. Natwebwe ubwacu nka Iwacu Top TV abanyempano iyo badushimishije turabasinyisha, tukabakorera amasezerano, tukagira aho tubakuye naho tubagejeje. Bariho abamaze gusinyira Iwacu Top TV. Gira ico wisabiye abakurikirana Iwacu Top TV. Jewe ico nosaba nk'abantu bakurikira Iwacu Top TV, umuntu afise impano nko ngaha mu giteranye hari igihe usanga ata studio hari umuntu yobikoreramwo, mugabo umuntu bumvise afise impano barashobora no kugenda ho gutestinga urimo urakora, wumva bakumva nta ngorane, ndumva ko umuntu yotera intambwe. Tubasaba rero yuko badufasha nyene mwize impano dufise tukazikoresha, nkekazohava zigera ico zidushikanyeko. Yego kweri. Yes, ati turasaba ubufasha muri izi mpano dufise kugira ngo tuzikoreshe, kuko zirashobora kugira aho zidushikanyeko. Avuze ijambo ry'inkora mutima. Jewe nije nama nkunda kuvuga nti impano yawe n'ubuzima bwawe. Abantu mukunda impano, abantu mufise uburyo, why not gufasha umuntu uno munsi ni ibintu bisanzwe. Eje ashobora gufasha wewe canke akagufashiriza wawe. Bro, akajambo kagasunika rugi, ariko imbere yuko uvuga akajambo
ugiye kunsubiriramwo rya jambo rivuga ngo gwagwana gwagwasa gwagwagwase kuraba ko gwagwagwa gwahiye gwagwana gwagwasa gwagwagwase kureba ko gwagwagwa gwahiye. Subiramwo uti abantu mukurikirana Iwacu Top TV ntimwibagire gukora subscribe. Abantu bakurikirana Iwacu Top TV ntimwibagirwe gukora subscribe. Jasangira ngo mwamwumvise avyifashemwo neza nk'umustar bamwita Honesty Peace. Honesty Peace. Mwavyumvise ivyifuzo vyiwe, mwumvise ashaka kugera, ukaba ufise uburyo arakwibwira aho ushobora kumukura. Urakoresha imbuga ngurukana bumenyi, mbavuze Facebook, Instagram, Twitter, ivyo vyose usanzwe bikoresha? Oya, cyose gusa narigeze kubikoresha mugabo ntabyo mfise, nta ni sim, nta ni amatushe. Nta ni amatushe kweri kubera imva z'ubukene. None ubukene buva kuki kandi usa amaboko uri umujene urasa ingufu? Nje nk'ubu nk'akazi nkora mu kazi ka rusange ndumuborayi. None hereba hariya none abona aho kwigera wakora ibihumbi 50 byo kugura itaki uciye wihangana uko nyene urose n'agapantaro mani bikoze yego. Yes, Mtipara ivugira kabisa mu Kirundi bacu umugani ngo akaryoshe ntigahora mwitama. Twebwe nka Iwacu Top TV twari twishikiye mu giteranyi aho twari twagiye kurondera impano zitandukanye kandi dushime Imana ko twazironse. Jewe nari LG The Survivor cyangwa unyite Lamparo na mazina yanje. Ikiganiro cari Boost Your Talent na Azmi ya Malta. Hasta la vista.